Amahoro y'Imana abane namwe inshuti bakundwa na cyane cyane abakunzi bacu b'ikiganiro B Live Show, kiganiro mushikirizwa hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Tukaba rero twama tubashikiriza nitwa DJ Rafa, ndi kumwe na mugenzi wanje Ange Negrita Irakoze. Umeze neza? Ego cyane meze neza nawe. Chemeze neza cyane mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Niki Ciza ni wadufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu ashobore kudushikira atankomanze. Siko? Ego cyane turi kumwe na Niki Ciza nkuko wabivuze, ni kiganiro Bila Show, ni kiganiro dusanzwe twara cewe na Rafa. No musi nibaza ko Rafa cyayibagiye twagiye gusenga, ubu turaririmba hadirimba igice kangahe. Ego, reka kwanza turamutse abakunzi bacu bariko baradukurikirana mu bice bitandukanye by'igihugu, mu gisagara ca Bujumbura, hagati mu gihugu, mu bihugu duhana imbibe muri Afrika eka no kwisi yose. Tuboneka hehe? Ego cyane abadukurikirana ku Star Times ni 106 cyangwa 781 hagati mu gihugu cyangwa kuri Canal Plus muradusha kudusanga ku 396 hagati aho mushobora kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube, Instagram, TikTok na X, Facebook. Hose musanga ku izina rya BTV Burundi. Uno musi rero tuje gusenga, hanyuma duhimbaza Imana, hanyuma tuje mu bwiza bw'Imana, siko? Amen. Cyane gose. Ego. Tuje rero kugendera umugwi witwa Sound of Glory Team. Bariko barakora imyimenyerezo, barafise ibikorwa byinshi bariko barategura, barafise igiteramo, barafise n'ibindi bintu byinshi. Urasiko turi muri sama, siko? Turi muri sama na cyane cyane ubu ibiteramo byinshi byo guhimbaza Imana cyangwa impimbaza Imana bivana nuko umuntu abivuga. Birahari muri sama, hari n'ibindi biteramo, ariko reka tuvuge ibiteramo byo guhimbaza Imana. Muri ivyo biteramo na n'uyu mugwi ushobora kuri kurabitegura, turaza kumenya byinshi rero mu bijanye n'uno mugwi vyaguye. Murakoze cyane, reka kwanza imbere ya vyose badushirireko akaririmbo ka mbere, hanyuma tuje mu bwiza bw'Imana, hanyuma tuje muri bavyita kuva mu cyumba cya ukiyugana. Ariko umenga nti uvuze ngo twegere Imana umenga twarayitaye. Oya. Imana iba muri twebwe. Eko Imana iba muri twebwe mugahe umwanya ukuboko kubana wewe n'Imana mu mwanya wawe. Ha mugihimbaza Imana cyangwa se ndavuga ubutumwa cyaho miko. Okay, Imana turi kumwe kandi turamana, Imana iri muri twebwe, Imana siko Emmanuel bivuga ko. Muramana mugahe hari umwanya wo kuyaga nayo. Banzurinde. Hari umwanya wo kuyaga nayo. Ndashaka unsigurire Emmanuel. Imana iri kumwe nawe. Okay, iri kumwe nacu. Numva rero sintiyegere. Wana nkubu hari umuntu ushaka kuvuga ati unye n'umugenzi wanje. Cyane turamana mugabo hari undi mwanya muba mufise wamwe bwe babiri, mushaka kugenda hano mukicara mukaganira. Ubu rero twaje kuganira n'Imana. Okay, urakoze cyane. So Sound of Glory Team muri kano kanya badushire kwa karirimbo ka mbere, hanyuma turaza rero kwinjira mu idonido y'ikiganiro cacu. Twagiye.
haleluya. Amina. Amina. Okay, ni indirimbo ya mbere yuno mugwi Sound of Glory team. Okay, hanyuma rero reka tubaze umuntu. Okay, shaka inkumi. Shaka inkumi. None wagira uhere ku musore. Oya shaka mpere ku ukuboko ku bamfu. Kuko bamfu. Oya ku bamfu hatangwa kuja. Nani ku bamfu kubamwona? Ku bamfu. Kwa wadu wose nari. Okay. Sawa. Nkuko ubona uyu mugwi urimwo imisore n'inkumi. Rero je nari nashimye duhere ku nkumi. Ni sawa. Umeze neza. Meze neza cyane. Akazina. Nitwa Arlette Irishura. Twumvise uririmba neza. Nubushobozi bw'Imana gusa. Hajya nta kantu k'agatravaye horoshiramo kiwawe. Turabirondera mugabo byose tubishobozwa no duha inkomezi. Amen. Nturi muri bamwe bamira amagi. Oya. Nta magi bamira. Mabisi. Nta n'umunsi. Kugira ijuru rimere neza. Oya Imana yarabinzigana ibyo. Ryari washitse muri no mugwi? Nashitse muri no mugwi mu kwa 11 ko mwaka uheze mu 2023. None nashitse muri no mugwi. Byagenze gute? Amakuru yawo byagenze gute kugivuga ati je ujya mugwi? Hari imigwi myinshi tuzi iririmba mugako gaje nshimye kuja muri ujya mugwi. Ikintu ca mbere cyatumyuzamo. Ikintu ca mbere cyatumye nzamwo premièrement namajije ntonga. Bampa invitation. Ndemvitwa n'umuntu arimwe muri na groupe nyene. Arambwira ati zoze twifadikanye cyangwa ati manza gushishoza kuko si ibintu byose ufa kubona ngo nuko ari ivy'imwemo. Rero mu gihe ugiye gukorana n'ivy'imwemo manza gushishoza ko ari ivy'imwemo. Ndamanza ndaraba ndashishoza cyasanga no mu gwiba kuko ko no bamwo ko candaza ndita gutumire kabijya wasa umubisa ati uretse gushishoza arakandi kantu mbona bisangije. Akandi kantu mbona bisangije niko imigwi menshi imwe ntibasenga. Mugabo abanyu barafatanya n'amasengesho. Ntidukora ku nyungu zacu ariko dukoba nasanze bakorera kubwo ukiza imitima y'abantu. Cyane mbona yuko twifatikanya no mugwi kubwo ukiza imitima y'abantu nyinshi yazimiye kugira ngo tuyigarukane kuri Kristo ni nacyo twahamagariwe. Amen. Amen. Turabandanya turafise undi musore ngaha twashaka avuga akazina kiwe witwa nde? Twambazimana Samuel. Yego. Samuel uri mu mugwi wa Sound of Glory kuva ryari? Natanguye ku mugwi wa Sound of Glory mu kwezi kwa 5. Yego nto nazamo no mugwi. Yego. Turabona ubu ni mu gihe cy'akaruhuko siko? Niho muronka umwanya munini wo kugira imyimenyerezo canke imyimenyerezo mu ikora igihe cyose naho abanyeshuri baba bari kwishuri. Imyimenyerezo tukora misi yose ni mercredi niho dukora ama repetition kubera yuko bivanye no kuntu uvuye ku ishure twace dufata yuko uvuye ku ishure yuko ushobora kuca uza gukora repetition mu masaha 9 kubera yuko bivanye no kuntu abanyeshuri baba bavuye ku ishure. Yego. Samuel igikorwa nyamukuru arangura mu mugwi wa Sound of Glory niki? Je igikorwa nyamukuru ndangura mu mugwi wa Sound of Glory team ndumwanditsi. Yego. Ari indirimbo maze kwandika zingahe? Oya ndumwanditsi w'indirimbo. Ndumwanditsi ndi secrétaire. Niwe wandika iyo mugiye mu nama ukandika ivyegeranyo n'ibintu byose yego. Urimbije ujya kangahe? Je ndirimba 3 imivu. Okay. Indirimbo tugejeje kumviriza yitwa gute? Ino ndirimbo yitwa Mfise Impamvu. Yego. Nashaka undirimbere agace gato y'ikino ndirimbo. Vyukuru mutima wanje uravyemeza wera ni wowe hari impamvu igintera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimwe
wankomere cy'umutima ucitse intege numvise gusenga kwijwi ryanje by'ukuri umutima wanje uravyemeza wera ni wowe. Okay, murakoze cyane Samuel. Ndabona wundi mwigeme ngaha yambaye agakanzu gacapweko umuririmbyi akomeye cyane yitwa Bob Marley. Meze neza? Ego meze neza. Mwitwa bande? Nitwa Irishura Giovanni Jessica. Giovanni Jessica Irishura siko? Ego. Uri muri uno mugwi wa Sound of Glory kuva ryari? Muri uno mugwi ndimwe mu bawutanguye, twatanguye muri 2020. Uri wa zamani sana. Iki byagenze gute kugira ngo wumve neza yuko mutangura no mugwi nawe kaba urimo mu batanguye umugwi wa Sound of Glory team? Okay, cyari cyimviro cha president wanje. Twarakreye uno mugwi amaze kubinshikiriza numva nyene byo bavyiza kuba turi kumwe tuko turafatikanya ibikorwa by'Imana. Kuva ico gihe rero nta kumva neza yuko wova muri uno mugwi ukaja mu wundi uracari nga? Yego ndacari nga. Mbega abo mwatanguranye bose muracari kumwe cyangwa ari abantu bashokiye ngo? Abo twatanguriranye si bose tukiri kumwe. Oya. Umva wewe waratanguye n'ubu uzobandanya no nzobandanya binakunze emwe ndanawusaziremo. Ikintu gituma wumva wobandanya muri uno mugwi niki? Premièrement ndakunda kuririmba kandi muri uno mugwi uradufasha byinshi cyane. Ikintu rero gihari nuko twobandanya dukora gikorwa. President wacu aratwigisha kandi hariyo n'inyungu hagati yacu. Izo nyungu inyungu turigishanya kuririmba, tukanasenga, tukanashikiriza n'ubutumwa kure cyane kugira abandi babashe kumva ikiri muri twebwe. Tubise yuko musenga ikintu mwisangije nuko musenga impamvu yo kuririmba murafata umwanya wo gusenga. Mbega amasengesho yanyu musenga ryari? Musenga mwisonzesha canke musenga gusa mutanguye repetition? Okay, hari amasengesho mu bisanzwe amasengesho atandukanye na repetition. Ni kuvuga hari umwanya wa repetition n'umwanya w'amasengesho. Ni nko kuvuga nyimba n'uno musi twatanguye repetition, iyindi merekredi turashobora kuja hamwe twavuga ati muze twisonzeshe turire Imana. Ariko ata repetition yabaye. Ndagushimire cyane Jessica Giovanni Irishura. Oui. Urakoze cyane. Reka rero mugenzi wanje Negrita irakoze nayo nyene rondere ubundi muntu umwe canke babiri ababaze, hanyuma turaza kugaruka tumvize indirimbo. Wumvise ko bafite indirimbo ziryoshe kugira ngo tube tubandanya mu bwiza bw'Imana. Ni sawa? Bandanya rero. Ego reka mbandanye murana ko ari benshi zitegerezwa kuvugishamo benshi cyangwa bake muri benshi. Benshi bashoboka. Ariko rero nkuko nahereye ku nkumi ubu nanjye ndakeneye umusore. Ya musore ngamvugisha namubonye. Reka ndamwegere. Meze neza? Namahoro turashima. Urashima? Yego. Ndashaka kugira ngaha. Angora. Je ubanza unyakirize kwanza akajwi. Kugira ibintu tubigendanemo neza. Rero bacha bavyita mu mfunyo bacha bavyita yuko muko muradusiriprenda. Kandi aga surprise kameze neza. Gusa nyene ni sawa. Tutemwe amasegonda 30 gusa. Amasegonda 30. My Jesus. Ni ngora. Okay, turatangura. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. turagiye mw'ijoro meze neza rero akazina Banyita Cedric Light Zoe, nkaba ndi worship. no mugwi nigiki ukora hanini usibye kuririmba Ahanini ndi umuhanuzi. Ndi umuhanuzi muri uno mugwi, kandi ndavyishimira cyane kuba ndiwe. Yego. umugize agakosa cumuhanura cyangwa cumuhana Ngize ikosa. oya umwe muri uwo mugwi agize agakosa akagasubiramo nka kabiri. Iyo umuntu agize ikosa muri uno mugwi, kumuhana byari ngombwa, mugabo si ngombwa yuko tuca tumuhana, ariko no kumwereka inzira nyayo ashobora kugenderamwo, ashobora gucamwo canke ashobora gukora kugira ngo yigenze neza mu bandi. Kenshi umuhanuzi ntakunda kuba kunzwe mu mugwi canke ahantu hahurikiyemo abantu benshi, kubera abafise amategeko menshi, abafise kuntu akaze kuri wewe yisangije. Wewe bimeze gute? Kubwanje sinerekana igitsure cyanke tubaza bari ego cyanke ngo ndabakarire nkuko bisanzwe. Oya, mugabo umuyobozi mwiza nuwo kara, mugabo ntakari yerekane cyane yuko akaze, ariko umuyobozi mwiza nuwo kara mu nyuma gatuza, hanyuma akoroha imbere y'abarongoye. Ego biramaze gushika umuntu vraiment akavuga ati genda ndaguhanye kabisa wanshabuje ukabikoranisha buri renze ntibirashika. Ego ufise abantu b'abamarayika cyane gose. Wisanze Ndabakunda cyane. Wisanze mu mugwi gute? Umugwi nahaje mu kwezi kwa gatanu niho nashika, hama maze gushika uyu mwaka. Ego maze gushika nasanze ari umugwi wishimye, umugwi mwiza cyane, umugwi uhimbawe, cyangwa ni vraiment birahimbawe cyane yuko noshobora kwifatikanya nabo, nkabana nabo igihe cyose. Ego mu mugwi musanze umurukiyemo, uretse gusenga, kwisonzesha, kuririmba, hari ibindi bikorwa ha ruhande musanze mukora nk'umugwi? Ibindi bikorwa ku ruhande turiko turabitegura ni byinshi cyane. Turamaze kwandika indirimbo, turamaze gusohora zimwe muri zo, n'izindi ziracari mu bubiko, mugabo hanini turiko turakora cyane kugira ngo dushobore gushika ku bihangiro dushaka gushikako. Yego urakoze. Reka ndabo yindi nkome dushaka kuganira. Karibu. Kumutinya nta kintu na kimwe. Hari umuririmbyi ati oya nta murinzi. hari umuririmbyi agira isoni. Oya akazina hamubwire ko cinda ko utuju nyene tuvangatiranye ndatumve akaririmbo gira kutubwira akazina, hanyuma cyo tubwira nakaririmbo gatoya amasekonda 30. okay. Je nitwa Cishayo Krista Olienne, nkaba ndi mu Sound of Glory, nkaba wasabye akaririmbo. Okay, saje ngo ndindirimbo ziringana ntacu tuvangire. Mutima nange zayayo nami pesi mobimba lokumu pena kembo ezonganayo nanguma melio nakumiseseyo kolo bae tena lingio. Sibona nkundirenga ndarikunda kweri ko ukundirenga. Oh, bisanzwe jewe okay, abavyeyi banje n'abakongomani gusa eneko niyo mpamvu ndabikunda. Nk'iyo ndirimbo nk'abantu bashaka kuba hari abantu bagikunda mugabo batacumva, bashaka kutubwira mu camake indirimbo isiguri. Isigura umva avuga ukundi Imana imukunda, imuramugwanirira, imuba hafi muri vyose, ntigeze mutererana. Hama chavuga nalingio kolo nalingio, bisigura ndagukunda, Yesu ndagukunda. Ego wow, umvuko ni ryo shendere sibemo kamwe akandi gatoya ako nyene kandi kayikurikira atwe n'ise gitero kimwe. oya umva nakadoration gasije gitera nyene nakarefre nuko naka nyene ko ari gato none kakaba karyoshye.
nico nyine bayikundira kuko ni gato akaba karyoshe. wisanze gute muri uno mugwi? Je naratumiwe narahawe invitation n'umugenzi wanje ugiye mu chef tene wacu hajya aratubwira ati turase umuguririmba uhimbaza Imana dukunda Imana karibu wifatanye natwe. Kuranje ndumva ndabikunda ndiko ndavyiga nkene no kubimenya. Cyangwa ati reka ndabajemo. Sanze umufata akanya ko kwiga kuririmba? Ego turadufata akanya ko kwiga kuko sanga ni mercredi tugize repetition mercredi cha tufata nka 2 minutes yo kwiga amajwi hama tubandanya n'ibindi repetition après repetition amasengesho. Sanzwe wiga? Ego je ndiga. Bifatanya gute kwiga kuririmba ama repetition no kwiga? Je niga paramedicale mu Buterere dusohoka 12h30. Tukaba dukora repetition ya mu Binyuza rero sinca nca ngenda direct hariya tugakora repetition tuvuye niho camenya gutaha. Kandi hajye shonje ngo umuntu ashonje ngo ni haririmba neza? Ntabyo nzi cyane. Nabipima bisa n'ivyo nyene ntabyo nzi cyane gusa bisa. Umuntu ashonje ngo ebada ni hatari. Bamwe abandi irabananira. Turakunda kubona abantu bahurikiye mu mugwi hari igihe batandukana, hari igihe umwe bagiye kubaka cyangwa banose ubuzi kure na kure usanga bari bagiye umugwi wewe wumva bizohava bigashika ukawibagira ukabiheba? No kuko kiri mu bintu nkunda umva ni indoto yanje ndakeneye kuzoba umuhimbaza Imana. Rero nubwo vyoshika nkarongorwa ntibisibiye ko noca mpibahuririmba ntibisibiye ko noca mpibahimbaza Imana ko sinzoyiba no gusenga. Bavuga ngo jambo ry'Imana rizohera jambo rizohera kindimbo nizizohera zizobandanya nanje nzobandanya mu bisanzwe nuko. Ego ni umugwi turi kumwe ariko kandi batubwiye ko baheruka gusohora indirimbo. Tukurikirane akarimbo kamwe kamara umwanya mutoya kwamasha tugarukana jewe dina DJ Rafa mukanye sasa.
ego duhejeje guhezagirwa duhejeje kumviriza indirimbo zuno mugwi, indirimbo ziryoshe cyane, indirimbo zimeze neza. Twabaganirije mwumvise ivyiyumviro byabo n'icatumye baza muri no mugwi. Ego ariko kandi twase kugenda tutavuganye numwe asanzwe abarongoye tubwira ibikorwa bariko barategura, atubwira ukuntu yashoboye kwegeranya no gwaruka rwose, gwaruka turagoye bidutwara ni byinshi byo shaza kutubwira ko kandi kamaze ndamuramutse no ngenda muri kaze mu kiganiro Be Live Show no kumbonesha kuri BTV Burundi. Meze neza cyane. Nashaka kuramutsa ariko baradukurikirana. Ndaramukije bariko baradukurikirana n'abariko baratwumviriza, ndabifuriza igitondo ciza cy'umugisha. Ikibazo ca mbere uruno gwaruka ushobora kugwegeranya gute? Murakoze. Urugwaruka kugira ngo ruhurire hamwe sije nagwegeranije kuko gikorwa dukora kirafise mweneco, gikorwa dukora n'icimana. Imana yaradufashije gukereya group twise Sound of Glory Team, hanyuma turaja hamwe turagira icyo twokwita nk'ikiyumviro kugira ngo kuko iyo ukireye ikintu ufise intumbero, turagira intumbero, iyo ntumbero niyo yatumye urugwaruka mwabonye cyo kimwe n'undi utari hano tuba kumwe muri no mugwi. Mushobora kuba muri kumwe muri no mugwi, biboneka neza ko abana harimo bakiri ku ishuri, ku ntebe y'ishuri bakeneye kwiga, mbega mushobora kubatunganya gute n'ivyigwa byabo, igikorwa cy'Imana kidapfuye kandi n'ivyigwa byabo ntibihungabane ngo bayoberwe ku mashuri? Murakoze cyane. Nkuko mubivuze benshi muri bo n'abanyeshuri kandi ntaco byica kuko ibikorwa byacu twabitunganije neza twisunze ko ari abanyeshuri ndetse ko bakora n'ibindi bikorwa. Cyo gituma ibikorwa byacu akenshi ntibikorwa mu mwanya w'ishuri, bikorwa iyo bari ku mashuri bamaze kuvayo, ndetse n'abasanzwe bakora indi mirimo. Ibikorwa byacu dukora nshobora guhungabanya imirimo yabo. Yego, murakoze cyane mwatubwiye bitari bike kubijanye n'uno mugwi, ukuntu mwatanguye n'ingene ibikorwa biriko biragenda. Muri kino gihe ni gihe c'uburuhuko bukuru, aho abantu benshi baba bariko barakora ibikorwa bitandukanye, yaba abaririmbyi yaba imigwi. Mwebwe mwasho kwegeranya runo gwaruka murarushira mu mugwi, mbega nta gikorwa muriko murategura muri kino gihe? Murakoze cyane. Nkuko mwaje mudusanga hano bana ko twazindutse mu gatondo tuza mu nteguro gikorwa cyo muri buno buruhuko bukuru bw'abanyeshuri twarateguye evenement twise twarahawe izina event. Izo bitariki 11 za kwezi k'umunani, asubiramwo izo bitariki 11 zo kwezi k'umunani uno mwaka nyene, ikaba izobera mu Kinama kwishengero rikuru rya Philadelphia. Siege iri mu Kinama impande y'ikibuga, tubivuze neza impande ya Posta banki twita Posta nizobera. Cyo gituma mwadusanze na hano turi mu myiteguro kugira ngo tuze dukore ibikorwa bimeze neza. Upfutse ishengero yacu nimvira akabazo kamwe, mbega n'umugwi usanzwe uhurikiyemo abavuye mu mashengero atandukanye cyangwa n'umugwi usanzwe uva mu ishengero rimwe ryo hano mu gisagara cya Bujumbura? Murakoze cyane. Nimwumve ko navuze ibijanye n'ishengero Philadelphia. Twebwe turi umugwi uhurikiyemo abaririmbyi bava mu mashengero atandukanye, ariko rukristo n'amashengero Kristo, ni ukuvuga ishengero ryose ryemera ko Yesu ari umwami n'umukiza kandi bashobora kubatiza umukristo waje mu mazi menshi, barashobora kuba muri Sound of Glory Team. Iyo shengero tuvuze n'abaparteneri bacu, n'abapartenaria dusanzwe dufitaniye ubucuti bwiza. Rero tubibasigura ko turategura igikorwa bisanzwe nabo harimwo abo dusanzwe badushigikiye, notama bajya barongoye irya shengero nyene, ndetse n'abandi benshi batandukanye, namwe turabaha ikaze. Murakoze cyane. Murasenga, muraririmba, murisonzesha, biga nta bindi bikorwa bijanye n'urukundo musanzwe mukora bimeze gute? Murakoze cyane. Nkuko Sound of Glory ari umugwi, twebwe turarabana vy'ukuri. Hari umuntu mabona ko harimo inkumi, harimo n'abasore ashinzwe gwiwe
yari wibarutse ndetse mu bihe bitoroshe yari wabuze umuntu canke uwagwaye turamushikako kugira ngo tumugarukire ko nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Iyo utaravye umuntu agwaye nitwashika kuri wa munsi uzobibazwa ngo nari ngwaye ntiwashitse kure. Twebwe urwo rukundo turarufise. Egome, kumbure n'umugwi umaze igihe uriko urakora ibikorwa vyawo, kugira ngo umuntu yinjire muri uno mugwi wanyu hasabwa iki, hokorwa iki kugira ngo kumbura ashobore kwifatikanya namwe? Murakoze cyane. Kugira ube muri Sound of Glory nabivuze, uba uri umukristo wabatijwe mu mazi menshi, ukaba wemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, n'ukuri nta mahera dusaba, winjira ku buntu. Kandi n'abariko baratwumviriza canke abariko baraturaba kumbonesha kure, turabaha ikaze ku bwinshi kugira ngo baze twifatanye hamwe kugira ngo dushobore gutunganya neza igikorwa c'Imana, dushobore gushika kure ubwabe bw'Imana bwaguke, kugira ngo abajene bo mu Burundi bashobore kwitunganiriza ibikorwa vyabo biciye mu gakiza. Mwatubwiye yuko muriko murategura igikorwa gikomeye muri buno buruhuko bukuru. Mbega ibino bikorwa ni ibikorwa biturazi neza yuko bitwara uburyo butari buke. Ni mwebwe muriko murifasha canke mwagiye muri yungunganya kugira ngo kino gikorwa gishoboke? Mwoba mufise abaterankunga babafasha kugira ngo kino gikorwa gikunde mu buryo, canke musabiki kugira ngo ibikorwa byanyu bishobore gutera imbere? Ikindi naco, mbega murafise ibindi bikorwa vy'iterambere kugira ngo muze muraronka uburyo bubafasha kugira ngo mubandanye mukora ibikorwa by'iwanyu atankomanzi? Murakoze cyane. Mutitiko turategura evenement yo mu 8 gerekezo rya 11. Mbega mwa mufise abaterankunga? Oya, dushoboza byose no duha inkomezi. Twebwe muri Sound of Glory team ntidufise bamwe bitango na management canke bajya batanga amafaranga kugira ngo gikorwa c'Imana gikorwe. Oya, nkuko namwe mubona mwabikoze, turafise abandi bameze nkamwe baza atakiguzi tubahaye canke tubasavye, bakabona ati Sound of Glory team ibikorwa iriko iratunganya nivyo gushikana abantu ku musaraba bakaduterera. Rero eco kimwe nabo bona turi kumwe, kuko dufise abavyeyi badukunda, abavyeyi baba bana namwe uko mwavuze ko ari abanyeshuri, abavyeyi baba bana twafadikanije mu kuja hamwe mu gukontribuwa. Kandi na Sound of Glory team isanzwe ikora ibikorwa byo kwiteza imbere, turagira cotisation. Kandi nkuko umusanzwe muzi ko igihugu cyacu cy'u Burundi dusanzwe nkuko abayobozi babivuze uhere kunya kwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ko dushaka kujame kugira ngo tugire cooperative, tugire ishira hamwe. No muri Sound nuko bimeze, turakora nyene bijanye no kwisuganya mu buzima busanzwe, mugabo ntitubikorera mu ishingiro. Ego, nimba atakindi kibazo mugenzi wanje Rafael Nyandwi afise tosha kwangiza n'ikiganiro cyacu. Egome, ndibaza mwashoboye gukurikirana ibitari bike, kumbure ariko nabo nyene barafise imbuga basanzwe bashiramwo ibikorwa bakora, yaba Instagram, Facebook canke YouTube. Turashaka bamenyesha abariko barakurikira kino kiganiro kugira ngo abifuza ibikorwa, abifuza amakuru, abifuza dushasha twa Sound of Glory team aho boza baratwamura. Hariho abajeje media ntibari hano, hariho n'abajeje umuziki nabo nyine mwabumvise, ariko turabafise. Rero murakoze, dusubire kwijambo nyakwari yatubajije ati mbega ibikorwa vyanyu bigaragarira hehe, mubisanga hehe? Nkuko mubizi ubutumwa bwiza twebwe dusanzwe dutanga biciye mu ndirimbo ndetse no mu majambo, ntitubudandaza ngo tubushira abantu ngo mpa amafaranga, ariko turafise urubuga rwa YouTube wanditse Sound of Glory team, urabona ibikorwa vya sound, urasanga kama video menshi kandi meza, urasanga ko indirimbo zinyanyuye mu buhinga bugezweho, kandi urasanga ko n'amajambo y'Imana ashobora kugufasha. Nuje kuri Facebook kuri page ukandika Sound of Glory team, ni nuko nyene naho kuri Instagram, nuko nyene na TikTok wanditse Sound of Glory team urasangayo ibikorwa vyacu. Rero turatumiye ariko adukurikirana kumbonesha kuri ya BTV ko bonyarukirayo kugira ngo badutere intege. Izi ndirimbo turiko turaririmba mwumvise siza abandi bantu, naho zisanga atari ku mbuga zacu, ni zacu, ni composition y'umugwi, kandi
turabakenguruki mwakoze kuza n'ikindi gihe muzogaruke Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane mwese mwashoboye kudukurikirana muri kino kiganiro cha B Live Show, ikiganiro gica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Uno munsi rero tukaba twashoboye kugirirwa iteka n'Imana kugira ngo dushobore gukorera ngaha muri kino kigo uno mugwi usanzwe ugirira imyimenyerezo. Ariko rero imbere yuko turangiza jewe na Negrita tusanzwe turabaririmbyi, dushaka turirimbe akaririmbo kamwe nuno mugwi, ariko akarimbo katagoye cyane. Dushaka batwigishe chorus y'indirimbo yabo itagoye, hanyuma turirimbe mu kurangiza kino kiganiro cacu. Vice President dufashe akaririmbo katagoye naga chorus gusa k'indirimbo za kugira ngo turirimbe tiratu. Urabereye mwami urakwiriye Yesu nta usa nawe kwisi no mwijuru. Come on, mwese. Urabereye mwami urakwiriye Yesu nta usa nawe kwisi no mwijuru. Urabereye mwami urakwiriye Yesu nta usa nawe kwisi no mwijuru. Urabereye mwami urakwiriye Yesu nta usa nawe kwisi no mwijuru. Jena Negrita gusa tagi yego nta kibazo. Urabereye mwami urakwiriye Yesu nta usa nawe kwisi no mwijuru. Urabereye mwami urakwiriye Yesu nta usa nawe kwisi no mwijuru. Haleluya, 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 haleluya. Turabashimiye mwese mwari murakurikirana kino kiganiro cyacu cha B Live Show. Turi kumwe na Sound of Glory team. Haleluya, amen. Bye. Nikki. Ciao.